ihagarikwa ry'abaharanira agateka kazina muntu bashika kuri batanu aribo Maître Sonia Ndikumasabo, umupfasoni Maria Emerusabe, umushingantahe Audace Habyarimana, umupfasoni Silvana Inamahoro, hamwe n'umushingantahe Prosper Runyange. Byakozwe mu buryo bunyuranije cyane n'amategeko, twibukije ko amategeko y'u Burundi kimwe n'amategeko mpuzamakungu yose ategekanya ko guhagarika umuntu ari ikintu kidasanzwe kandi gikorwa citondewe hakurikijwe inzira zisanzwe zitekanyijwe n'ayo mategeko nyene. Twumvirije kandi insiguro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yatanze, aho yavuze ko bari bamaze iminsi bakurikirana ibikorwa by'amashirahamwe y'abo bantu, mbere bakanabagiriza n'ibyaha biremereye. Turavye rero ibijanye n'iryo hagarikwa kimwe n'ibindi bikorwa byinshi byo guhonyanga agateka kazina muntu bimaze iminsi bikorwa na leta irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, urunani rw'abashingwamanza ariko Kaviv rwifuje kumenyesha ibi bikurikira. Ubwa mbere, iryo hagarikwa riragaragaza neza ko leta y'u Burundi itifuza na gato ko ibintu bihinduka, naho umukuru w'igihugu avuga ibindi akerekana ko ashaka guhindura ishusho koko y'u Burundi. Ica kabiri, iryo hagarikwa riragaragaza neza ko leta yifuza kuguma ikoresha ubutungane mu kurondera kubutamika ibyo buzokora biciye mu gutanga ivyagiriji hakiri kare. Ubwa gatatu, iryo hagarikwa rirerekana kandi neza ko mu Burundi ata muntu n'umwe yokwizera ko afise umutekano, kubera ko urwego rw'iperereza rukiri rwa rundi rushobora guhagarika, rukanyuruza canke mbere rukanica uko rwishakiye. Ica kane, iryo hagarikwa kandi riragaragaza ko kubera ingendo yo kudahana yiganje cyane mu nzego zose z'igihugu, uhereye mu zijejwe umutekano kimwe n'iz'ubutungane, umuco wo guhagarika, gufunga canke guhohotera agateka kazina muntu mu buryo ubu canke buriya ataho ushobora kugera na hamwe, ataho ushobora kuja mu gihe hatagiyemo inguvu nyinshi cyane kandi bihereye hejuru. Ubwa gatanu, iryo hagarikwa riragaragaza kandi ko hariho urwanko bamwe mu bari mu nzego z'igihugu, eka mbere no muri leta nyene, bafitiye imigwi imwe y'abarundi. Kubw'ivyo byose rero, ishirahamwe Kaviv rirasaba ubwa mbere leta y'u Burundi kurekura abahagaritswe kugira bashobore gusubira mu miryango yabo. Ubwa kabiri, turasaba ko leta yo kwikubita agashi bakareka inyifato yo kuza barirukanka inyuma y'abantu umwanya wari wose, ahubwo bashira imbere guteza imbere igihugu, bakora indi migambi, gutyo abarundi bashobore gushima ibikorwa, ariko kandi byose bikorwe mu muco, mu mutekano no mu kubahiriza uburenganzira bwa bamwe n'abandi. Amakungu nayo turayasaba ubwa mbere gufasha kugira abahagaritswe ataco bazira barekugwe basubire mu miryango yabo. Turasaba kandi amakungu gufasha cyane kugira ngo inzego z'umutekano n'iz'ubutungane mu Burundi zimenye koko gukora
zubahiriza amategeko. Ubwa gatatu, amakungu arasabwa kuba maso cyane kugira abone neza ko mu Burundi hakiriho byinshi byo gukora mu gisata c'umutekano n'ic'ubutungane, imbere yo kwizera cyane canke guha icizere cyane leta y'u Burundi ivuga ko ibintu byahindutse.